Nshuti bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega turamuje twongera tubaha ikaze. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona hamagarira abarongoye ubuzi butandukanye guhimiriza abo barongoye baze bitabire cyane umunsi wahariwe gufatana mu nda mu kibano mu gufasha abafise amikoro make. Mumazofashwa intara ya Gitega hisemwo ubu mwaka kuzovuza abagendana uburwayi bwo mu mutwe 55 aho bifuza ko bazovuza abantu batanu bazaba batowe kuri buri komine. Byaragaragaye yuko ibitigiri by'abagendana iyo ngwara ari umurengera, nico gituma kubifuza gufasha by'umwihariko boterera uburyo bw'amafaranga kuko abafise iyo ngwara iyo bakurikiranywe bashobora gukira ndetse bakanavamwo n'abantu bahambaye. Buramatari w'intara ya Gitega cyatanga inimero ya konte muri bifuza gufasha bashira kwa amafaranga. Iyo konte nayo akabari 600 325 444 11. Iyo konte ikaba yoguriwe muri Finbank ku izina ry'intara ya Gitega agakwego Solidarité Locale. Imyaka 3 tuhimbaza mu kuhimbaza ndetse tukawimbaza neza hamwe abafise amikoro bafasha abadafise amikoro bikagenda neza. Noneho muca mwumva gufashanya mu kibano hamwe umuntu bigoye yacaza mu gisagara gusenga mu bisanzwe no munsi mukuru waje kugira ngo uhagarike iyo ngendo mbi kuko sinziza n'ingendo mbi, ahubwo afise ikibazo ku mutumba abanyamutumba baheza bagakorana bagatora ico kibazo. Afise ikibazo muri komine igakorana igatora inyishu kuri uwo muntu afise ikibazo muri komine. None uko duhora tubihimbaza ni kurya ariko byarahindutse gato. Murazi ko twahora tuwuhimbaza ku munsi wa nyuma w'ukwezi kw'indwi, mugabo mu iteko ryasohotse ubu n'icubari mukuru w'igihugu cacu yavuze ati ahubwo uwo munsi nuhimbazwe ku munsi bukeye haca haba umunsi mukuru wa komine. Rero twebwe umunsi mukuru wa komine ni mu gihugu cyose uzoba ku munsi wa gatandatu. Bica byumvikana ko umunsi wo gushikirana mu kibano uca uba ku munsi wa gatanu. Mugabo umunsi wa gatanu rero urumva urategurwa kuko si umunsi mukuru tugenda ku kibuga gutamba, oya si umunsi mukuru tugenda gutamba, ahubwo ni umunsi mukuru tugaragaza umunezero mu bikorwa mu gushyigikira abantu bafise amikoro make. Ni nacyo gituma umwenegihugu wese aheza akagira ico akoze. Umwe wese atanga icyo afise, ari ufise ibifungurwa atanga ibifungurwa, ari ufise ivyambarwa impuzu ibirato atanga ivyo, ari ufise ibikoresho byo mu nzu atanga ivyo, ari ufise amafaranga arayatanga. Hanyuma rero mu ntara yacu twariteguye kubera imigwi yose ikenewe kugira ngo ishobore gukora neza, gutunganya neza uwo munsi yaragiyeho. Hariho imigwi isanzwe itegekanijwe gukora ico gikorwa ku mitumba yose, mu makomine yose no mu ntara. Ubwo bw'intara ndetse hakaba harugururijwe n'ikone yagenewe ico gikorwa cyo gushigikira abantu bafise amikoro make. Iyo nayo iyo amafaranga agiyeko hariho umugwi w'abantu bajejwe kuyakoresha bagatunganya bati akore iki. Ariko ubu rero haragiyemo impinyanyuro kugira ngo bigende neza. Rero ivyo bifungurwa bitangwa ku mitumba no kuvuga ko bica bihabwa banaho nikora aho nyene ku mutumba, na cane cane birya bidashobora kumara iminsi myinshi. Ivyambagwa nuko nyene bica bitangwa ku mutumba bitangiweko kubera nk'ubu baramaze kugira urutonde rw'abantu bafise amikoro uhereye ku muntu wa mikoro make cyane. Hanyuma kubizoboneka rero bagaca bahereza abo bantu bamaze gutunganya ku mitumba. Ariko rero kandi kubidaca vyononekana n'ingoga haraheza agategekanywa n'ibija muri stoke de sécurité kugira ngo nk'umuntu agize ikibazo byihuta uko nabukwe ashobore gushigikirwa. Kenshi byahora bica yabikwa mu makomine kugira ngo baze bararamira abantu bigoranye, na cyane cyane nk'iyo habaye impanuka murabizi n'uzurira n'ibiki nk'ubu twimirije
agatasi murazi bica biba amazi araguruka ibintu bikononekara, tubwirizwa kwitegura kugira ngo abantu bagize ingorane baheze bashikweko. Hanyuma ku bijyanye n'amafaranga nababariye ko twagize icyiyumviro bivuye ku byigwa twakoze mu minsi mike iheze, twakoreye cyane cyane ku bagendana indwara yo mu mutwe. Twatanguye kubona yuko ari ikibazo, duca tugira rusansuma mu ntara yose. Nta komine n'imwe yaduhaye igitigiri kiri munsi y'ijana, nta n'imwe. Kandi abo benshi ni babandi barara aho bageze, ni ukuvuga ntibazi iyo baje. Hariho n'ikomine baduhaye igitigiri cy'abantu barenga amajana 600. Ni ukuvuga tumaze kubibona gutyo, twaciye dusanga abantu bagenda n'indwara yo mu mutwe barahebwe. Kandi nibyo barahebwe. Iyo babonye umuntu bigoranye, ahantu baca biruka ni hehe? Ku bapfumu kwa Rumenyi. Babonye byase baca bagira bati aho kabaye nimuhebe, kabaye. Ugaca usanga rero bahevye. Aho harimo abari mu mashuri bakiri bato bategerezwa gukorera igihugu bahiteza imbere, harimwo abakuze, harimwo n'imiyabaga. Rero dusanga ni ikibazo. Mu ntara twaragerageje ku buryo duke dukunze kuronka, tutireka tuvuze bake turaye ko bikunda. Turamaze kuvuza 4, kandi abo 4 bose barakize. Harimo 2 b'abanyeshuri, umwe yiga muri secondaire, uwundi yiga muri kaminuza. Abo bose barakize. Uri muri secondaire yarabandanije, uri kuri kaminuza yaciye abiryosha, ubu aheruka guca maîtrise, kandi yahora afise indwara yo mu mutwe. Ni ukuvuga yuko ni indwara ikira, mugabo mu kibano, mu makomine, mu miryango si uko babibona. Twaciye twiyumvira tuti none nawe ukora ikintu yoshobora kwigishiriza ko abantu bo mu miryango bakamenya yuko uburwayi mu mutwe bakuvuza kandi agakira. Niyo twaca twiyumvira rero yuko mu gihe tworonka amahirwe yo kuronka uburyo bukwiye, twoheza tukavuza abantu, tugafata n'imiburiburi nka 5 kuri buri komine, ko twifuza yuko buri komine yose yoshikirwa. Kuri abo 5 rero baba bavuwe, akaba ari bo tuja gukorera ko kwerekana tuti rabe abantu bagenda n'indwara yo mu mutwe bavuje barakira. Gutyo duce dusaba rero yuko haba gushikirana mu kibano, ari ugize ingorane ku mutumba bagire harambe nkuko barabigira no mu bindi, baje kumuvuza. Abafise ingorane muri komine barabigene bagerageza bimwe byo gufashanya mu kibano nyene, bashobore kuja kubavuza. Turabe yuko by'ukuri twogarukira na cyane cyane ko muri benshi harimo benshi bari bashoboye gukorera igihugu mugambi dakunze, byari gukunda yuko bateza imbere igihugu mugambi dakunda. Rero twaciye twiyumvira yuko amafaranga azoboneka ari ico azoca akora, ndetse turamaze kuvugana n'abasanzwe bakora muri ico gisata cyo kuvura abagendana indwara yo mu mutwe. Kandi abo tuzofataga si babandi bisanzwe, oya, ni babandi barara aho bageze, kandi nibo tuzokorera ko cyane, kuko abandi bo ndazi ko n'ubushiranganje bujejwe amagara y'abantu bariko baritunganya ingene harya mu masantere de santé, ku mahopito boheza bakabafasha bikagenda neza, aho bitarashika kure. Numva ko tugomba gukorera abantu bimaze gushika kure. Rero turifuza yuko uno mugambi woshigikirwa by'ukuri, tukaraba yuko tworonka uburyo bwo kuvuza abo bantu. Ni ukuvuga kugira ngo tuvuze abantu 55 mu ntara, moyenne twasanze ari 800 kuri ubu kugira ngo ashobore gukira. Moyenne 800. Mugabo twabiteguye neza, hari naho usanga adashika aja munsi
gutyo turonse menshi tugatuvuza benshi, bigaca bidufasha rero kwigisha kugira ngo abantu bumve yuko iyo ndwara ari indwara isanzwe, abantu bavurwa hanyuma bagakira. Turabasaba rero nk'abarongoye abandi na kino gikorwa tuze tugifashanye kugira ngo bizogende neza. Ibyo tugifashanye, ibifungurwa vyegeranywe bikwiye kuko abafise amikoro make barahari, ivyambagwa ari ivyo twahereye mu nzu twotegereza gutanga, abandi bakambara bakagenda neza. Ibikoresho vyo mu nzu hari ivyo tutagikoresha tukabitanga bigaherezwa abandi, mutibagiye n'agasuka. Agasuka nako nyene niko gakomeye cyane, n'agasuka bakaboneka. Hanyuma rero ariko turakeneye n'ayo mafaranga kugira ngo turabe yuko uno mugambi woshobora kuja mu ngiro. Rero twaruguruje ikone, munkundiye noyibabarira. Ikone ni 600, 325, 444, 11. Uba 600, 325, 444, 11. Yuguruwe muri Vini Bank ku izina Province Gitega Bar Solidarité Locale. Province Gitega Bar Solidarité Locale. Rero turifuza yuko ubuzi aho muri mudufasha bajya murongoye mukabamenyesha, naho umwe yotanga 500, isorosoro rigwira iyo rigiye, naho umwe yotanga 500. Hanyuma nko ku kazi kanaka, nimba ari direction kanaka, mugaca mushira hamwe, mugabo birakenewe yuko uwatanze aba enregistré ku mutumba kugira ngo tumenye mbega yavuye ku mutumba ntangahe. Urumva ni ngombwa yuko aheza akaba enregistré ku mutumba, tukamenya uti umutumba warosa ngahe, commune yarosa ngahe, gutyo bigaheza bikadufasha kugira ngo bigere neza. Mugabo mutokoje nk'abashefu bose bise bigakora. Turashimiye kuba mwadukurikiranye, mwibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.